bivanye n'abo ba investisseurs bo muri Qatar, kimwe twaganiriye ko ni ibintu byari bihagaze cyane cyane ku mazu rusangi ayo twokwita maison sociale, kuri attraction ya tourisme bien sûr n'ama infrastructure nka bijya by'ijya soko. Mugabo highlightinze kuri bijya by'ijya soko narasiguye neza, turavugana yuko ni igikorwa cy'abarundi mu nzira yo kuvuga ati abarundi bategerezwa kubifatira iyo ntambwe ya mbere. Mugabo nk'aba investisseurs bari interesse, turashobora kubwira abarundi bene wacu novuga ati amahirwe ari imbere yacu, muga tunaniwe twenyene kuyabyaza umusaruro, abandi atari abarundi bazokwiyazira bayabyaza umusaruro, dushiduke turiko turasegerereza. Ugize umugambi ugatera imbere bazokwica. Umenga ugize umugambi hariyo abantu ngo bitwa abagenerale baca bazakaza. Generale nkuko wabivuze, haravuze nk'abantu benshi bafise imitahe cyangwa ukuboko kunininya, ariko ivyo byose ntivyigeze biguca intege cyangwa ngo mve ngo subira inyuma. Ikihe kintu cyagukomeje kugeza no munsi inyuma y'intambara, amabuye menshi batewe, ibitutsi byinshi watutswe n'abutazi n'abakuzi bose? Mu Kirundi hari umugani uvuga ngo amaso y'ibikere ntabuza abavoma kuvoma. Imbwa y'umusega iyikuze igukanze ukiruka kikwirukako, mugiye iyo uhagaze iyo nyene niyo yiruka. Kubera turi muri community ya mugaye, biroroshe ko tubona umenga ubuzima buri hanze, ariko ni nkuko kubibaza ati none je muri Australia hari ico nari mbuze. Abarundi benshi bacumva ibijanye n'ivy'isoko nkuru ya Bujumbura baranezerewe cyane, ariko kandi bagira n'icizere kigera hafi ku 90% ko bigiye kuja mu ngiro inyuma y'imyaka myinshi, ariko bamwe uno munsi batangwe gucika intege. Igiki wovuga kucizera abarundi bakugirega Fabrice? Iyo uri umujene ugahemuka, ukiri umujene bingana no kwiyahura. Bega nawe twiteye ko vuba ushobora gutanguza umugambi we barajya kijambere Fab. Jewe bumvise ibindi mu mutwe ngovuga ati none Burundi bugira bubi paradizo kurusha ibindi bihugu byose. Urabona nk'iyi projet yose yitwa Fab Homes, duhereye no ku ma toilet ni brand ya Fab Homes. Fab, serious? Wow. Fab Homes. Urabona na ku mantuzenyi byose ni Fab Homes. Na hariya hose n'aya mashawa handles yose ni Fab Homes. Ni imeza iri fully customized. Canke biba biva ku vy'umukiriya yifuza. Kandi iyi meza rero karibu cyane. Iyi meza ntisanzwe kubera yoyo urashobora gutekera icyayi ngaha nyene. Urabibona aho ushize kugafyonda ngaha. N'amadarizana. Urabibona amazi arimwe muri meza. Ya mu meza arimwe amazi. Ari ashugungi mu peiza ke. Babarire sijewe. Abantu bakugwanya hageze yaho bamwe basigara bavuga ko wabivye ama miliyoni 80. Bakira gute iyo haje abantu amatake nkayo onye? Uko ikintu cya mbere Fabrice adatinya no rupfu. Nimba ari ikintu cya mbere jewe umuntu atoza ntangisha no rupfu. Kuko uwo muntu nimba ashobora kuba yogura urupfu. Nzomutinya. Kandi amahirwe yose ari twari tuyafise. None kugira mbe nkure ndiko ndakora ama project nkaya ari mu mamiliyaridi. Wibaza ngo Imana yandemye neza kukurusha wewe. Oya. Twese turi cyo kimwe. Urumva umwasi wa mbere w'iterambere ryawe n'ubwoba. Fab, ibikorwa mu biduka ntivyigeze bihagarara n'umunsi wa rimwe, nubwo abona abantu benshi hari habayeho ibibazo bijanye n'isoko, makabona nk'ibibazo amajambo akaza hariya na hariya mu minsi heze ati sindaheza. Haca haza Man Microfinance. Duteye amajyeri. Abantu benshi amahera yacu barayamaze, amahera yacu y'imitahe Fabrice aratuyogeje kandi akatumara mu bwenge bwinshi. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza murose nyiriwe canke muramutse bivanye na muherere. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV ndagwikaze wowe uri kwa gukena uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu buvya bara ndavuga mu Nabi Saudite, muri Canada, America, Dubai, mu Buswisi n'ahandi hose mage mwese ndabaha ikaze. Ntibagiye abari muri Australia abaturungikiye uwo benshi bakunda kwitwa Gasore wuno munsi. Hari nandi mazina menshi n'umunsi bibasigaye bamwita ni Fabrice Manirakiza. Benshi muramuzi, benshi muramukunda. Numwe mu bantu ariko arateza imbere igihugu cyacu Burundi mu bijyane n'inyubako. Turaguha ikaze.
ndabaramukije gose Mr. Fanik. Thank you very much. Imana ihezagire African TV. N'ibikorwa mukora. Murakoze cyane. Thank you. Ego karibu kuri African TV. Abakunzi bacu bari bagukumbuye inyuma y'imisi myinshi. Yeah. Nanje nari ndabakumbuye. Yes, inyuma y'imisi myinshi ariko amaze gucaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abantu benshi bagukunda ku munsi bagukurikirana ku munsi. D'abord, iyo ubona urukundo rw'abantu bagukunda muri kino gihe ugwakira gute gafabu? Urakoze. Jewe abantu novuga ati bashigikira canke bakunda jewe canke ibikorwa nkora n'umunezero udasanzwe kuko bituma menya yuko urugamba turimwo canke ndimwo atari jeje nyene turi kumwe na community y'abantu. Rero umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Urumva rero nizo nguvu zanje kuko usibye yuko hariho n'ababa bashaka guca intege abantu. Iyo rero bibonekana yuko hari abantu bavuga ati let's go, ni motivation idasanzwe. Ego so birampimbara gose. Ego. Yes, no munsi tuza kwiyaga byinshi bigiye bitandukanye ariko na cyane kubijanye n'inyubako zikuzubakwa muri kino gihe amakantu yagenda ku makarite abari mu nyubako zanyu kuri no munsi hamakandi hantu bashobora biyumvira ati Fabrice yubakira abantu mu bintu vyiwe ariko kandi benshi ari n'benshi bakene no kumenya mbega umuhafite icyumviro c'inzu yiwe mbega bashobora kumufasha ivyo biza kuba muri kino kiyago ariko kandi hari n'ibindi bigiye bitandukanye. Ko cyambere wagendewe n'umugabo wa Qatar. That's it. Fabrice uyumva gute kuba wa wundi yigeze kuba yaraturatujwe abaye mu buzima bubi wa wundi yirukanse muri ya myaka yacagihe adafise umuntu akaririra uno munsi umuganwa akaza kumuraba mu bikorwa vyiwe ibintu bimeze gute? Ni ibintu binezereye cyane mugabo ndabibutse yuko twamaze kumenyesha kandi tuzoguma tumenyesha yuko ibikorwa dukora ari iby'uhoraho. Rero ibyo nemeye canke twemeye kuyoboka bisigurika ati Imana nkunze kwivugira ijambo kandi shaka abantu bumve neza yuko Imana ntifasha umuntu ahubwo Imana iramuherekeza. Intambwe ya mbere niwe uyikurikira kuko abe uwo muganwa yatugendeye abara abantu batugendera abara amateka novuga ati tugenda turahura nayo n'Imana ibikora. Twebwe icyo twemeye no gufata iyo ntambwe ya mbere arico nkunze no kubwira abajene turi mu runganwe canke uwo ari we wese ntiwibaze ngo Imana izoza kugukura aho uri ngo reka ndagushire mu bitangaza ahubwo wewe genda hanyuma wemere ko Imana iguherekeza aho unaniriwe abari uvuga ati Imana afasha. Avuga ati rero kuba twaragendewe n'uriya muntu twabonye Imana ibikora n'ibindi zobikora na hirya yeje muzobona na Trump yatugenda. Bon, tuje mu buzima gato buri privé gatonya. Uhora wiyumva gute iyo habaye igitangaza nk'ico onye ukibuka wa mu Fabrice wacagihe akiri muto mu buzima bubi hamugacubona none munsi abantu badasanzwe bakuyoboka? Ni again bigaruka muri kimwe nguma ngarukana Imana. Mugabo hejuru yico kujya twavuze ati Imana ifasha uwifashije ni wewe wifasha hanyuma Imana ikaguherekeza ari kimwe nari meje kuvuga. Nayo ubundi turabye kuri kote ya jewe ni ibintu binezera mugabo nibutsa n'abandi ati igihe cyose ukoze amateka arakuyoboka. Bisigurika ati ntube wa wundi uvuga amajambo ngenda ukora ibintu kuko kuba yarangendeye so kuvuga ngo hari habuze abandi bajene yogendera mugabo utegerezwa ko ufite amateka werekana ati sinawe ubikora wanashaka. Ni nkuko abantu bakwibaza ngo ni je namurondeye ari gihe usanga ari we yandondeye. Ibyo byose rero biza bivanye n'amateka ubumaze kwishira imbere kuvuga ati jewe ndi ngaha ku isi mu kugira mpindurisi ko nayisanze ntikuba ari uko ndayisiga ko niyo uhinduye umuntu umwe uhinduye isi. Yes. Mbega ni igiki kidasanzwe twomenya kubiyago mwagiranye ndetse no kugira ngo bashobore kuzana amahera yabo canke imitahe yabo mu isoko nkuru ya Bujumbura ndetse no kubakira abajene amapartement benshi mu babisaba cyane gose. Bivanye nabo ba investisseurs bo muri Qatar kimwe twaganiriye ko ni ibintu byari bihagaze cyane ku mazu rusangi ayo twokwita maison sociale kuri attraction ya tourisme byensiri n'ama infrastructure nka bijya byijya soko. Mugabo highlightinze kuri bijya byijya soko narasiguye neza turavugana yuko ni igikorwa cy'abarundi mu nzira yo kuvuga ati abarundi bategerezwa kubifatira iyo ntambwe ya mbere mugabo nk'aba investisseurs bari interesse
turashobora kubwira abarundi bakavyanka canke bakavuga ati no ntituri motive. Rero iyo yose n'inzira yo kwerekana tega abarundi bene wacu novuga ati amahirwe ari imbere yacu, muga tunaniwe twenyene kuyavyaza umusaruro, abandi atari abarundi bazokwiyazira bayavyaza umusaruro, dushiduke turiko turasegerereza. Nikijya rero namambwira abarundi ati uburundi twicaye ku gahiye, igihugu c'Uburundi ni paradizo, muga twebwe nk'abarundi tutabibonye ngo tubibyaze umusaruro, hazokwiyizira abanyamahanga, dushiduke turiko turasegerereza. Ikijya namamvuga none singizo za CSB village, none singizi za Fab Homes, abantu bamabaza bakavuga ngo abazungu bubatse ivyo, no byubatswe n'abarundi. Nta n'amafaranga twagiye gusaba abo bazungu, n'abarundi nyene babifinanshije. Muga kimwe tuguma tuvuga ati tugasamara, bobo bazobona ataba abantu bicaye ku gahiye batazi. Rero novuga ati ivyo ni kubijanye n'ivy'isoko, nibyo bya mezo sociale. Ni murabizi Qatar nicyo gihugu cya mbere kw'isi gitunze ubutunzi butanavugwa. Uravyumva? Bizigurika ati gufinansa amazu, kubaka amazu nibisanzwe kuri bo. Urumva? Ivyo byose rero byabaye mu biganiro byagiye biraba, hanyuma nyene twiteze ko byose twagiye turavuga ati ni Imana ibikora. Burya niyo hoza umugwiza atunga nkekarutabo, mugivyo bintu Imana ntibe yabitangiye intumbero cyane cyane twabarundi ngo twugurura ayo marembo dushiremo iryo shaka, bizoguma ari indoto. Mugabo icyo nizeye kandi mbona nuko ivyo uko dutera intambwe niko Imana igenda iratwereka terega ivyananiranye birashoboka. Fab, uhora wiyumvira iki iyo abantu bari kwahugiriranya na Rwagasore cyangwa bahugiriranya na President Ibrahim Traoré? Wow, biraryoshe. I mean, you know, jewe ikintu namambwira abantu, nta muntu numwe atomuhiro ku isi, kuko umuntu kugira avuke muri iyi si cyambere cyo si accident. Nuko umuntu wari we wese yomenya ati kugira mbu umuntu ku isi naje kubera ikintu kanaka. Rero iki cya kigorana niba abantu usanga bareza amaboko bakibagirwa ko bari ngaha kuri mission. Abe Rwagasore wewe yarerekanye mission yazananye, abe Traoré abari karerekana mission yazananye. Bizigurika ati nawe uri kurerekana mission wazananye, turiko turaganira kubera iki. Ibi nibyo biguha amahoro, nibyo wumva ati ninaje imbere y'Imana nzoyereka ati Imana araba naragirana ibiganiro na Fabrice. Rero nkavuga ati jewe kugereranywa nabo byensiri birafasha, kuko nabantu bamaze kugira impact muri community. Yo rero barinze bakugereranya byerekana ko nawe habari icyo buri kurakora muri community. Mugaje mba nkunda kubishira ku bariko baradukurikirana mu nzira yo kuvuga ati everybody, umuntu wese yaje ngaha ku isi arafise mission yamuzanye. Rero uwo wese ashobora kuba yibereye muhira ryamye nabazimana, nabazimana canke wenyene agira uwo muzirikanye wo kwironderamwo iyo mpano yo kuvuga ati erega kuba umuhero so kuvuga ngo nuko ngo wavutse kurusha abandi canke ngo wavukiye ahantu kurusha abandi. Abo bose ba Rwagasore, abo ba Traoré, is people who came from zero to being heroes. Rero urumva ko ni ibintu biba byibutsa umuntu yuko urugendo turimo ubwo uburi kurakwega responsibility nyinshi, kuko abaye abantu batanu bavuga ati dukora ibyo butubariye. That's a curse on you, my friend. I mean positive curse. Yes. Ibintu kenshi bigora ugaruka mu Burundi bikumenya aho urushobora kuronka axe yaho urukura uburyo no kuvuga amafaranga, bigatuma uno munsi dufite abajene benshi bariko baje mu mahanga ku bwinshi. Ni hehe umujene ashobora kuronka axe yanakora amafaranga? I mean kuronka amafaranga ni ibintu byoroshe cyane, byoroshe gose, byoroshe gose. Mugabo iyo wisdom yo kubanza kwimenya muri wewe niyibura. Dufite nk'akarorero, je nkunze gutanga akarorero mvuga ati suppose uno munsi urakoze business plan, I don't know, yo kugira bank. Sivyo? Bank cyangwa tuvuge microfinance kene ya miliyari. Sivyo? Wewe uri umujene uragize iyo business plan, urerekanye the way ushobora kwegeranya abanyamitahe, urerekanye ukuntu iyo mitahe yabo bantu ikingiwe.
ubwo nyene ubifise urashobora guhagarika n'umuntu ari mu modoka ukamubwira ati gurisha iyo modoka yawe uzana amafaranga yawe mu vyunguka. Ivyo birashoboka, ibi ndabivuga nk'uwagiye arabikora uko nyene, mugabo wibuke kugira ivyo bikunde nuko ubanza kugira ivyo vyigwa aho unaniwe ukarondera abahinga babigufasha imbere y'uko taking your action. Rero ikintu nabonye ngaho iwacu mu Burundi turagira indoto, mugabo bivanye nuko turi muri community yamugaye canke yahahamutse, umenga ugize umugambi nuwo kukwiba, barawukwiba. Umenga ugize umugambi ugatera imbere bazokwica. Umenga ugize umugambi hari abantu ngo bitwa abagenerali baca bazakabya. Nkavuga ati none my friend abo bantu nabahe? Bisigurika ati turabacakara b'ubwoba bwacu nyene. Rero amafaranga ntatubere obstacle, ntatubere intambamyi. Gira umugambi ugire neza hanyuma amafaranga arakurikira paraporo yo gutanguza amafaranga imbere canke kurema ivyo bintu bituziti. Yes, uvuze ngo iyo umuntu atanguye hari abantu bamutera ubwoba, donc bashi bagahagarara cyane kubwoba. Ugitangura imigambi yawe haravuzemwo abagenerali nkuko wabivuze, haravuzemwo abantu benshi bafise imitayo canke ukuboko kunininya, ariko ivyo byose ntibyigize biguca intege canke ngo mve ngo subira inyuma. Ikihe kintu cyagukomeje kugeza no munsi inyuma y'intambara, amabuye menshi watewe, ibitutsi vyinshi watutswe n'abutazi n'abakuzi bose? Mu Kirundi hari umugani uvuga ngo amaso y'ibikere ntabuza abavoma kuvoma. True. Wewe wifuza gutera imbere ukumva tugiye kugwana nabo muri Facebook nabo muri Twitter, abantu usanga novuga ati ataco banimariye kuko nta muntu aza kuvuga uwundi negatively atari ukamubona ko ivyiza. Simple as that. Uravyo akubona ko ivyiza mugabo ikakugora kwa appreciate, ukaca umenga ashaka mugumane muri bwa bucakara bwiwe. Bisigurika ati rero we wifuza gutera imbere ukaja kuhindukira ngo uriko uragwana n'uwo ari we wese ntuzotera imbere. Ni nkuko uje nkunze kubivugira ati hariho imbwa bita imisega. Imbwa y'umusega iyikuze igukanze ukiruka kikwirukako. Mugiye uhagaze iyo nyene niyo yiruka. Urumva? Rero abantu baza guca intege abandi baba bari kubikogwa. Urumva baba bameze nk'iyo misega. Arico gituma je mu byipfuzo byanje shaka novuga ati ndiko ndateza imbere ni kintu ni kopikore y'ico no kwita American Dream. Ariyo nkunze gupromotinga, niyo muvuba wanashaka novuga ati ndimwe yo kuvuga ati Burundian Dream. Aho umurundi uwo ari we wese ashobora gukora ikintu agatera imbere bivuye mu bwenge bwiwe no mu bushobozi bwiwe, atari uko ngo baravye ngo urinde ngo wavukiye kwande ngo umuhutu canke umututsi ngo uwo kwande ngo umeze gute ngo just kubera ubwo bwenge ufise ushobore nimba ari umugambi wawe ufise ukawutwara muri banke bagwakire bataravye ati umuntu n'uwo kwande barabe inyungu ni n'ubushobozi birimwo. That's Burundian Dream. Iyo rero ni nayo muvumano uvuga ati no hamagara abajene mu nzira yo kuvuga ati twiremera amateka yacu, yo kuvuga ati this is Burundian Dream, let's create new Burundi. Nyene ariko Fab ivyo birashoboka mu gihe uno munsi habwa abarundi benshi tubona mu mahanga ko ari zo ndoto zacu, ashobora ko mu Burundi ashobora kubera indoto z'abandi bantu. Erega ni kimwe nkunze kuvuga ati kubera turi muri community yamugaye biroroshe ko tubona umenga ubuzima buri hanze, ariko ni nkuko kubibaza ati none je muri Australia hari ico nari mbuzi. Genda urabe ibihugu vya mbere bitunze, umve nongera kantu bitunze cyane. Ibihugu vya mbere 10 Australia irimwo. Je ntaco nari mbuze wanashaka amateka yaje muri Australia arutalaya mubonaga. Rero kubiheba nkaza ngaha so kuvuga ko ari gusara nuko nabonye ngaha hari ubutunzi, hari ibyiza, hari ibintu byiza ndavuga ati ni paradizo. Mugabo ivyo byose kugira umuntu abibone nuko agira wa muzirikanye twe nk'abajene canke nk'abantu tubyumva tukigishanya ducishije kuri aya ma platform kugira uwari we wese abitahure. Mugaso kuvuga ngo n'umuntu agiye kurondera ubuzima hanze ngo n'umusazi. Rega urumva akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Hari umuntu yagumya nama mbona avuga canke bavuga ati
none Fabrice yataja muri Australia ibi bintu aya mazu yari kuyubaka possibility ni ntoyi cyane nibaza ko bitari no gukunda iyo rero umuntu agiye hanze si bibi mugabo aba ari uri karatwumvikana aratwumviriza amenye yuko atawanka konka nyina ngo agwaye uruhere which means rero ngahi wacu ngaburu iki gihugu iterambere yacu ni twebwe barundi nyene mugabo ivyo byose biza kuva ku muzirikanyi uwo muzirikanyi nawo nta uzirikana igihugu atari karajya ngo hage nta uzirikana igihugu arara hanze there has to be basic needs yes dusimba gatonya mu gihe gito inyubakwa zirenga zitatu ziba ziriko zirubakwa kumva Luxury Paradise iri kurubakwa ibikorwa byo mu isoko biriko birabandanya ino hepfo kubona Faber Homes to Airport iri kwirubakwa n'abandi musanzwe mubakira prive biriko birubakwa ivyo bikorwa cyo bana igaraka ngihe cyose ubifadikanya gute hama kandi mukabishobora mu gihe rubaka Nation Group gusa ivyo ni bimwe nkunze kuvuga ati itunga rya mbere Burundi dufise twategerezwa kwiratira ari linarutana ya mafaranga twamye tuvuga ni abantu ni nguvu z'abantu ni mendevre which means none ubu nyene twoja muri Lakeview Paradise uza gusanga abakozi barenga 500 bariko barakora none Fabrice ariko arakora je ndiko ndaganira nawe nga which means ikintu cya mbere abe no muri entrepreneuria yo ngaha mu Burundi twategerezwa gushira imbere ni governance uburongozi bwiza canke the structure abe muri company abe hehe mu kintu cyari cyo cyose umuntu abari karakora hanyuma duhe opportunity abakozi kuko abakozi turabafise aho namvuga ati abarundi bitugorera I don't know man niko bajya bavuga ati raba ibindi bihugu byabibonye fata Oman urabe Saudi Arabia izimiru zaramaze gutahura twebwe ko ubwo turi nyumba mu kubona novuga ati kubona itunga dufise bakaca baza bakagura abakozi ukatsaya mu Burundi ngo bishomeri biruzuye kandi ibyo bishomeri niryo tunga riruta amafaranga none urondera amafaranga kugira habiki so kugira uyaha umuntu akoresha ingufu ziwe which means fata nkuno munsi nk'akarorero tuvuze ati turima amavoka twese dukoresha ingufu zacu hanyuma duhejeje tuyashore hanze ikiza kuza n'igiki amafaranga urumva rero ni ingufu zitangura rero gukombanya ibikorwa ahubwo je namvuga ati nivyo se nibiki je avuga ati ntiyagira umuntu azokwifuza kuba nka Fabrice kuko uzohava wiyotruva no gusinzira udasinziye kuko je ndara muri iyo creation yo kuyumvira ati how can we increase ni gute dushobora kugwiza akazi dushobora guteza imbere igihugu kuko jewe ndashabuzwa cyane no kubona abajene b'ibishomeri ibyo bintu biranshabuza kuba mbona abajene badashobora kugenda ahantu bisororere kugira bagenda ahantu baryoherwe kugira baje muri vacances hanze ivyo byose rero bikava kubera iki nta job opportunities zihari ivyo rero kugira bikunde nuko turemizo creation z'ubuzi rero je mu bimbabaza cyane no kubona tudashobora kugira access kuri economy tumadugira ico twita financial freedom twizere yuko kuba waraje bizofasha abajone benshi kugira ngo ashobore kumva ko numagerageje kuraba mu bikorwa biriko birubakwa haba hakora abajene n'abakobwa cyane cyane muri make ntibazosubira gutwara abakozi mu bindi bihugu yaba twese tubyumva kumwe ego abarundi benshi bacumva ibijanye n'ivy'isoko nkuru ya Bujumbura baranezerewe cyane ariho kandi bagira n'icizere kigera hafi ku 90% ko bigiye kuja mu ngiro inyuma y'imyaka myinshi ariko bamwe uno munsi batangwe gucika intege igiki wovuga ku cizere abarundi bakubwirega Fabrice ikizera abarundi bangiriye n'umunezero ni bya bindi nyene namamvuga ati iyo uri umujene ugahemuka ukiri umujene bingana no kwiyahura kuko obviously ubuzimije the future ubuzimije kazoza kawe rero abarundi kunyizera so kuvuga ngo Fabrice yavuye muri yose ararubwo nyene ngo bacara mwizera nuko hari amateka nuko hari amatemonyage ivyo byose yabibonye nayo ubundi kuri bijya by'isoko kujya nama ndabivuga ubu turindira ifirimbi ya nyuma iyo firimbi ya nyuma nayo ni leta kuko urazi ni project twavuze dukorana na leta
twebwe kuri Ubaka Nation Group twarahejeje 100% urazi ko duheruka no kubibabwira Yego. na projet ya contrat ya PPP nk'uko umukuru w'igihugu yabirecommending twarayihejeje mugihe gisigaye ko ari kubwira leta ati ngiye dushireka gasinye hanyuma tugire gutangura bizigurika ati amafaranga bene gihugu batanze si ntibikunda ko twoyakorako canke na jewe no yatangira uruhusha aho nshoboye ngo akoreshwe tutararonka iyo kontra kuko niyo kontra novuga ati ya garanti mugabo ni leta mvyeyi ni leta nkozi murabizi ko twari duhitiye mu guhindura inzego ariko harahinduka inzego ubu rero nizeye ko bigira bisubire gufata intumbero hanyuma twibandanirize mu iterambere ego yes benshi bigitangura baranezerewe nkuko yabivuze bagize icizere kirenga 90% bitandukanye n'indi myaka yose ariko bacumva yuko isoko mwamaze kugihabwa baranezerewe cyane gose no musi kandi ivyagumye bivugwa yari iyo contrat ya PPP ko yoja mu ngiro ariko urumva ko yabonetse asigaye gusa signature ya leta ni giki abarundi bo kwitega muri kino gihe gishaka tuje kwinjira ico bo kwitega arico nanje niteze nico yuko leta ishobora kudisinyira iyo contrat hanyuma erega amafaranga yo kubaka ariho amafaranga yo kubaka ariho nikimwe bwira abarundi ati none bwaboye n'abakataru baje ati bukananirwa kuyatanga bo bayo bafise arengeye bijya mwiyumvira burya rero n'uburorero uburundi bw'ubwenge ubona ate rega nikimwe navye mvuga je sininginga abantu ngo nzana amafaranga yawe ni kuko sifashanyo turiko turavuga ati abantu bazane ni investment ni gushora imitahe ibihugu nivyo bintu biba babajene bibereyeho neza bagize amahirwe yo gushira imitahe mu makompanya atandukanye bimwe nkunze kuvuga ati uburundi buri nyuma paraporo ya Australia cyangwa ibindi bihugu biteye imbere imyaka irenga 100 buri nyuma iyo myaka 100 bizigurika tusubije imyaka 100 nko muri Australia cyangwa ibyo bindi bihugu nabo bari kuri iyi stage turimo bariko barashora imitahe muri izo zindi societe zariko ziriyubaka ubu rero twe tugira amahirwe ugasanga Imana iduhaye ibyo byiyumviro byo kurema ayo makompanyi turiko turababwira abarundi ati shora imitahe hakiri kare bisigurika ati uzokwanka akiyo truva niwe wenyene asigaye ari ntaho nikora ntazavuge ntiyabwiwe ko nibijya tukunze kuvuga ati hari igihe usanga ari n'Imana iriko irabyivugira twebwe ari ugutangira ijwi gusa nkavuga ati rero ubwo izo zose ni opportunity ziza zikiyerekana habe rero kubijanye n'isoko habe ubu urabona namye mvuga ati hariho n'iyindi migambi tugira tubazanire ivyo byose it's the opportunity mugabo uwo muntu wese aduta mama Fabrice niki ibiki nibiki kavuga ati mugenzi wewe igumiriza ibyawe canke wigumira ukwawe kugira ntibiguci ntuhave unabona Fabrice yuriye indege ngo ni wewe wamukijije yamahera yanze exactly weshangwa agiye vacances yes uvuze yuko hari indi migambi ariko kandi twarabonye ibarabara ry'indaraye iriko rirubaka ya Uvinza Bujumbura mumwe mu bantu nabo bafise indoto zo kubaka inyubako zizasanzwe mu Burundi uvuga kwiki mbega nawe twiteye ko vuba ushobora gutanguza umugambi we barajya kijambere jewe bumvise ibindi mu mutwe ngovuga ati none Burundi bugira bubi paradizo kurusha ibindi bihugu byose mugabo urumva uko bimeze iterambere burya ni communauté aco gituma shimira abadukurikira abadutera intege kuko urumva ni communauté turiko turarema nayo ubundi abara ama projet y'igihugu indarayi Jiji Murembwe ivyo byose ni ibintu byiza cyane tunezerererwa nayo ubundi au niveau y'abantu baba dreamer canke abantu biyumvira basara kurusha abandi urumva haje nama mvuga ati jewe kubwanje ndasara tumusetse bisigurika ati iyo usara uzana ibintu bitandukanye n'ibiri muri community kuko yaba ntasara CSB village sinari kuyubaka yaba ntasara ibi byose sinari kubyubaka bisigurika ati iyo ufise ibyiyumviro bitandukanye n'ibiri muri community abantu batangura kubona kusara hanyuma wewe waciye ubwenge nyamucyo uvuga ati ubusazi bwanje ngira ndabwinumire bazoza barabona the outcome
bisigurika ati rero nk'ubu ndabivuze abantu baca basarira ariko kandi rero abasara ni abantu batakwizera ariko ku bakunzi bawe iyo bumvise umugambi babwiye baravuga ati sha turabyizeye ngo tumufashe kumusengera hari benshi bagusengera no munsi je hari n'amagroupe nama mbona bantumiramwo ngo njemwe yitwa ngo Fabrice nkaca numva banduye ati burya twebwe turi community yiyemeje kugusengera urumva rero n'ukuri biraryoshe birahimbaye nanje rero ni kimwe kiguma kinshira muri cadre yo kuvuga ati my friend ahugeze usubiye inyuma wowe usubije inyuma abantu isinzi uhemutseho woba mu kirundi bavuga ngo vumwa na besho gatoha uravyumva ubwo nyene je nyene noba nifuse bisigurika ati ubu ndi muri position yo kuvuga ati igisigaye erega ni revolution ni revolution y'iterambere kuko iyo umaze kubona turashobora kugira clip nk'iyi hakaba abantu barenze ibihumbi 2,000 bayiraba bakavuga ati wow nuko none wibaza ngo amashuri ngo ni kuja kwicara muri university gusa no bijya navyo uzompige igihe kimwe tubigirira ikiganiro cyabyo nayo ubundi burya ishuri ryiza canke rishobora kuguteza imbere ni ibituvuga kuko nivyo ushobora kuvuga ati ndafata iki ndagishira aha canke ndamenya yuko mfashe itafari nkarishira kurindi bishobora kubyara umusaruro yes twarabaye inyubako nyinshi zigiye zitandukanye ubaka Nation Group bagiye barubaka ariko benshi bazibonera hanze avuga ati bigishobora kuba ari housing bakunda kuvuga ngo housing akindana ugasanga indani ibintu byabo ntibikaze nta makarite bigira ko umuntu arabiyanze akabona kabisa birakagose ariko kwanza inzu zanyu ibe ibintu byisangije inzu zacu jewe bivanye na comments canke iby'abantu bakunze kuzivuga ko tuvyegeranije ndabona neza ko amazu yacu ari mu mazu ya mbere azari meza ngaha mu Burundi kuko ni ya comments b'abantu badukurikira no ngaha baraza ko dufasha kuduha amanota reka turagutembereza urabe the quality y'amazu tugira canke novuga ati the quality y'ibikoresho dukoresha nivyo bintu tutacompromisinga kuko burya umuntu ntiyishima arashimwa kububona dushobora kubaka village ya mbere igahera niya kabiri kirukirwa niya gatatu nuko abo bantu baba babona ati ibintu ni byiza cyane nigere mubakira none umuntu burya twebwe turashobora tubikora muri cadre zibiri hariho abaza bifitiye amaparcelle yabo tukabubakira tukabagira amaetide tukabubakira uko bavyipfuza cyangwa umuntu akagenda arafinansa inzu bukebuka atarinze guca no muri banke bivanye nuko azararonka amafaranga cyangwa umuntu akazavuga ati je ndafise ga parcelle ishaka kubaka muga nta mahera afise twe nk'abahinga tukaca tumujyana muri banke muga bategerezwa kuba bafise down payment cyangwa deposit nk'ubu dukorana na CRDB bisaba ibice 35 kujana canka akaza muri aya maproje yacu abizi za CSB ngira mwarabonye the outcome yagira aba canke izi za Fab Homes to Airport hariya ku mashugwe hariya muri Lake View usivye yuko buno no mu ntara ruguru twubaka niyo umuntu yoba ari ku hari inzu duherutse kubaka ziri ahantu bita ndahibagiye mugani mu Cankuzo ugiye n'imodoka iminota 5 bugiye muri Tanzania twigeze guhaguruka vuba tuzoshiraho content yacu twigeze guhaguruka hasizeri z'igitondo dushikayo saa 12 z'umugoroba tugiye kuraba iyo nzu turiko turubakira umuntu inyubako za Nation Group oui bo sizawubakane ibikorwa ni ibikorwa bya Nation Group correct ibikorwa bya Nation Group bizigurika ati kandi uwo muntu twamwubakiye muri project twise ku Gatumba inzu bizimbutse cyane iri munsi y'imiliyoni 100 urumva bizigurika ati niyo wowe uri hehe wewe erega abantu bakunze kuvuga ngo baka Nation Group yubaka amazu azimbye bro niyo wowe ufise 10 million niyo wowe ufise 20 ushaka gashambrete ka ucivuga ati giriri byigwa bijanye n'aya mahera kabikugirira yubonye rero twe twubaka inzu ya 500 million nuko ari uwanyishatse uyishima rero bisigurika ati twe twubaka paraporo ya budget you got yes uronse inzu mu gated community araronse urupapuro rw'inzu burya cyane gose nkaya gated community urosemwo inyubako
uronka titre ubuho uronka titre novuga ati vuba bwango hanyuma ukaronka n'impapuro zose byose urabironka none ko aba ari inzu yawe. Yego. Yes, hari abantu benshi babonye Fab Home yeah. 1 ariko kandi babona Fab Home 2 Airport. Yeah. Zarabatangaje babonye kandi inyubako zigiye kubakwa kwibarabara ije kuri airport ariko itandukaniro rihehe izo nyubako zibiri. Bo muri Fab Homes ya mbere ari iyo ngaha turimo twubatse ama maison de ville gusa. Fab Homes 2 turiko turashiramo ama VIP, turiko turashiramo ama VIP ama apartments n'ama maison de ville kuko yarakunzwe cyane. Na muri Fab Homes ya mbere hatumye dufata ibyiyumviro byacu turicara n'aba engineer banje turavuga ati tugira dupushinga ibyiyumviro byacu gushika kuri limit tuca duhitamo kubaka ama maison de ville imwe iri muri are imwe bizigurika ati ikibanza cyose aturi ni are 28 ariko twashoboye gushiramo inzu 18 twongera dushiramwo piscine twongera dushiramwo gym tonic twongera dushiramwo kabare twongera gushiramwo aho alimentation aho abasekirite baba ibarabara ryiza ibintu byinshi. Rero abantu benshi babyumvise bibaza ngo ntibibaho ariko twarabikoze nico gituma nugubwiye ati twarakoresheje innovation yacu to the limit kandi ni nyubakwa ibigeretse kabiri hanyuma maison de ville imwe ikibanza cyose abari metero 15 ku metero 7 mugabe inzu yo yabari metero 11 ku metero 7 izigurika ati inzu yubatswe munsi ya R1 ariko kibarimwo ibyumba bitatu saro zibiri n'ubushatsi ibyumba 4 twabimushiriyemo. Yego. Yes kugira ngo abantu dushobore kubereka kumbure bimwe mu bintu babisanzwe biri muri zino nyubako kugira ngo yuko bifite quality. Abarabira inyuma binjire n'indani barabe mbega intebe ngaha mbega ziba zihari vya vrai ziba zifise quality kugira niba duhende bahatwaka ibintu byiza mugabe indani ugasanga ibintu byaho nibikaze bifashe kugira ngo ushobore gutembereza ushobore gutwereka mbega muri zino nyubako zanyu hifashe gute mbega vyifashe gute indani duhereye ngaha nyene urabona kujya nakubwiye aha ni muri Fab Homes urabona nkaya n'ama materials usanga dukoresha nk'izi ni intebe usanga twimporta ngira byose muravyibonera nayo ubundi n'imiryango nk'ubu nka twakoresheje izo twita aluminium aluminium rero atuma ni novuga ati nzigira soundproof ku buryo uri indani amajwi ari hanze utayumva mugabo nk'ubu turatanga ubu twavuze ko dutanga shwa kumukliya kugira inzu kubera ya aluminium aca zimba kugira umuntu ashobore kugira uburenganzira wenyene niwe yicuzingira tukavuga ati turashobora kugira metallique canke aluminium hagira shwa yiwe exactly n'imiryango kandi yuguruka neza tukavuge exactly yes hanyuma nayo ubundi nkuko ubibona amakaro dukoresha na makaro afise quality hanyuma n'imiryango niyo woraba n'imiryango ibise quality amapoignée ibiki byo byose kandi nk'iyiri imported iyi niyiva hanze urabibona n'imiryango myiza cyane rero nkuko twagiye turabibabwira ko n'amashambre tugira ni byumba usanga biri fully customized urabona kujya nabivuze nk'uyu yaravuze ati ndashaka kwinyubakwa yanje mushiriramo utuntu twiza tukacayo duhera dufate nk'aya ma gypsum board n'amatara dushiramwo nk'iri tara ni itara risanzwe ririmo radio rirahindura amakulere ririmo na ventilateur urumva ko we wiryamiye ukoresha remote ubwo nyene ikaca yiyugurura ikaca yiyugurura ibi byose rero niyo woraba abe ni n'aya mamatera yose urumva n'amakarite agezweho ibitanda biki byose fully good quality ikindi naco urabona nkaha ni mu bwogero nabyo nyene it's the same thing urabona ko twamugiriye fully customized hanyuma turamushiramo na jacuzzi iyi jacuzzi yoyo irimo na massage
ku buryo Yego. wiryamiye ngaha anya wiryamiyemwo amazi yuzuye ufyonda ngaha gusa ubwo nyene icitangura kukumasa Wow. kuvuga uvuye ku kazi warushe wiriwe mu bindi bice avuye muri sport Yeah. ushobora wiryamira ngaha anya Neza cane. ugasinzira neza cane neza cane ikindi urabona turashiramwo amasysteme y'amazi ashushe urabona nkaha haba harimwo inzu yose biri alimente amazi ashushe nimba hakanye ushobora koga amazi ashushe nimba ushaka. hashushe ushobora koga yakanye cane uko gose ushaka kandi ibindi navyo urumva nk'ubu nko muri Waka Nation Group urabona nk'iyi projet yose yitwa Fab Homes Yeah. duhereye no ku ma toilet ni Hey. brand ya Fab Homes Fab, serious? Wow. Fab Homes. urabona no ku mantuzenyi byose ni Fab Homes Yego. na hariya hose n'aya mashawa handles yose ni Hose ni Fab Homes. yeah Wow. Sigura yuko ni ibintu biba bifise uko wabishatse kose uko wabishatse na kose garderobe nziza cyane. byose Biteye byose ubwoba. Wow. yeah Yes, twako turavuga ku kintu kijanye na karite Yeah. y'ibintu iri Yeah. mu nzu aho gereje kurabona urabona ko no ngaha tuca twongera tukaronka na private balcony cyane gose ku buryo uvyutse ushobora kuvyukira ngahanze wibereye ngaha ukamedita ugasoma igitabo wewe aha ni hejuru aha ni twari hejuru turi. Oh my god. urabibona ko wibereye ngaha Yego. urabona nk'ujya ababanyi muramukanya. yego yeah Oh, ibintu bisa neza, ibintu biteye igomwe. Yeah. Nibaza yuko ata muntu yogira ubwoba bwo kugura ikintu muri Ubaka Nation cyangwa kubakisha Yeah. nyubako. Hama kandi akanabizera akabazanira akabaha umwanya kugira ngo mushobore kumuzanira cyane gose bimwe mu bintu umuntu ashobora gushira ngaha anyamuntu. Ugereje kura kino gitanda baneza yuko atari igitanda cyo ngaha iwacu. Ugereje kuraba ingene deja ingene hamota. yeah Burundi. Kadusige dushashe. ni busase ntibaze Ntibaze tugira nabi. Yes, ni chambre nziza. Yeah. Baneza yuko ibi byose ngaha anyari byo mwubaka aha. urabona ko n'amakulere y'amatara Ushobora guhindura. ushobora gushiramwo iryo ari ryo ryose ushatse urashiramwo ayera ugashiramwo ama dim lights cyangwa ugashiramwo rya tara ryonyene cyangwa ukayagira yose hakaka up neza. to you Aha hose amamebe akaba ameze neza. yeah. Wow. yeah. ibindi navyo abe n'amatara dukoresha yose aba ari high quality Yes. ama switches urabona yuko is differently Ego. ku yasanzwe novuga ati ari ngaha ivyo byose biva ku bantu rero iyo twebwe novuga tuwadutumye igikorwa cy'inyubakwa turashiramo utu innovation kuko urabona nko ngaha iyi escalier Ego. irashobora kwaka Ego. which means urazimya ukatsa Ego. rero mwijoro usanga ari ibintu bise aesthetique nziza cyane gose. biba bibonekana neza Yes. ivyo byose rero biva ku muntu ikindi kujya twagiye nibaza ko twari twanabiberetse n'ubushize Wow. ngaha iyi ni salo iyi ni salo kuri iyi nyubakwa urabona n'izi ntebe niyo woraba this is a good quality my friend the best quality ikindi nacyo urumva nk'izi zozo aba ari amasofa ashobora kwiyugurura urumva wibereye ko ugashaka kuruhuka ishobora kuba igitanda right here Sizazindi ziwacu. oya nawe ushatse erega ikintu dukora muri Ubaka no namamvuga ati muri Ubaka hariho influence dushobora kugira nk'iyabashinwa ushatse originale turashobora kuyiguha cyangwa ushatse low quality woyiro nk'ibi rero urabona n'ibintu bya you know novuga ati premium quality ibindi biba biryoshe reka nzane akandi kantu ngaha gatoyi ndabereka Tuti zacu nukuri sizantebe ziwacu sizaze umva siyameza yiwacu sinshobora no gukura hasi y'imeza sinshobora urabona iyo ni imeza iri fully customized cyane biba biva ku by'umukiriya yifuza kandi iyi meza rero karibu cyane iyi meza ntisanzwe kubera yoyo urashobora gutekera icyayi ngaha nyene
yes urabibona aho ushize kugafyonda ngaha n'amazi arizana amazi urabibona amazi arimwe muri iyi meza mu meza arimo amazi ashugungira umupeza keya babarire si jewe rero umuntu uvuga ati je shaka kwigwera kayi atakibazo ahanyene everything ushatse niyo uhegiye kunywa usuka amazi ngaha nyene akaca ajamwe ahanyene reka tuhandaye biraryoshe cyane ni nk'uko ushatse no guteka injugu canke popcorns nahanyene fully like literally ntuhaguruka ngaha oyaye ahanyene abibona wow aha rero kugira tubandanye nzobwira umuntu abangaha kwakire one day kugira agusorore ego wow uravyumva mu Burundi aha naho urabona nkaya n'amantu zenyama utwesti nifuru ego mbo nifuru rero reka tuyite ifuru ko muri makaha ntuwosha oya ntacuba bwabo umuntu yohindura ubu narashobora mbo ikindi no kubwira nk'ibi byose ubona muri iyi nyubako uyu n'umuntu yavuze ati jewe shaka mve ku kibuga c'indege nza kuryama ibintu byose ubona ngaha nibyo twamushiriyemo bisigurika ati wewe udukurikirana ushobora kubwira abo Nation Group atuzana amakuru shaka mu mpijya televiziyo shaka mu ngirira uruhome rwanjuko shaka mu ndonderere akabati kameze uko ibyo byose birakunda ari bimwe nguma nkwereka cyangwa ngumubona n'aya marido byose urumva muri Nation Group dufisemwe abahanga bashoboye n'ikintu no kwita decor de haut niveau iri ku rwego rundi ibi byose rero urabona amarido y'indani amarido y'inyuma ibi kuri iyi nyubakwa kujya nakubwiye ati twakoresheje ubwenge bwacu to the limit bisigurika ati umuntu arashobora guca muri escalier z'indani canke agaca kuri izi escalier z'imbere ibyo byose birashoboka natwe tayanzi iragutse wewe nakubwiye ati iri musi ya A1 ariko ushobora kuyivyazamwo inzu zibiri urabona nk'ubu at the opposite iyiri ngaho hakurya ubona the example ujya aho ni meteri kandi urabona ko ibifise parking indani parking privé kandi wese afise parking privé umwe wese afise parking yiwe ikindi nk'uko ubibona bafise konteri yiwe y'umuyaga nkuba n'iyamazi byose birigenga kandi n'ikintu kijanye na waste management imyanda management y'imyanda tugira ibyo bita amafosse septique bisigurika ati iyo hageze nko kuvidura amawese ushobora kubikora utarinze kugora abandi ibyo byose rero bari independence kwigenga kwinyubakwa imwe kandi izi nzu zose twagiye turabikubwira ziba zifise amatitre bisigurika ati umuntu wese yashoboye gufatamwe inzu ngaha abafise titre yiwe ngira urabona caca iko gigira gisha urabona ko cyamaze gusha aho mwashobora kumwura kaye mu minota 2 atiriwe arikoroga nzanira nihagira ubunzanira ikiyiko hariya fanik tumuzimana vraiment tuguzimana sivyo ariko hanone iyi meza donc ku bantu bahora batizera ibintu babiri ndani mu nzu ntashobora gutahura iyi meza donc iyi meza ntashobora gutahura aho yubatse nge nikoze tuzogira ikiganiro cyayo cyo gutahura iyi meza gusa sivyo kubera yatangaje iwanyira hari tutabisha Javura rumaze kuyibona ahandi hantu gisaga tayo muri Fabhom atarubaka Nation kubakiye nibaza ko atahandi hantu ushobora kuba kandi rero abashaka iyi meza ubunyene kandi bashatse nkeka mu kwezi kumwe bibashikiriye imeza utarinda guhaguruka wabonye amazi wabonye iyo yajavu ashaho nyene kandi sivyo niryo soko kandi sivyo bintu ngo hacasigara harashuha ngo uze yarashusha nta gato nta n'umuyaga nk'uburimo abyumva wow yes ibintu byiza kandi bitoye igomwe kandi ikindi nacuriye ushobora gushuhura ingahanya muri iyi nta na gato harimo ama climatiseur
like I said before, ibi byose biva ku byo umukiriya aba yifuza. Bisigurika ati wewe ivyo wipfuje. Nk'ubu nk'uyu yaravuze ati ndashaka inzu nziza cyane wanashaka. Ati kuri ubwo rero everything fully customized. Urabona n'imisego byose ko cyatu. Aho nyine kandi rero. Yes, welcome sir. Oh, thank you. Yeah. Cheese. Iminota 2 kaba kirahiye. Yes. Bigo nyuma ndagucana amakara mukagira gute mwisi. Kararyoshe. Wow. None oya vyavre umwe cyayi gitekuye hano yacobiha gute nataswari cyo bakirimo. Bo ibindi rero tugira Mr. Fanik. Yes. Nkuko ubibona n'ama ceiling urabona ko tugira ama gypsum. Ego. Turagira ama gypsum n'amatara urabona ko ari fully customized n'ama chandelier. Rero kujya tuguma tubivuga. Erega nibyo umukiriya aba yifuza. Hani muri salle à manger. Yes. Urabona nk'uyu izi ntebe urabona kalite yazo ni bimwe namye mvuga. Iyi yoyo urumva ko uko ushatse irazunguruka. Ngo mpereza ngo imezi yo soro. Oya bijya kirazira. Bijya ntibibaho. Urumva nk'aka kayi kawe ushizeko ugashaka ucuzungurutsa. Sivyo? Chuti za murondera amafaranga mubakisha inzu nziza. Bo tukiriga muri salon nyene. Urabona nakweretse ijya escalier y'imbere. Aha rero harimo iyindi escalier. Kandi nayo urabona kwicana. Iyo wugaye ngaha rero hariya hasi harashobora kuba inzu yigenga. Muri cya kibanza kiri muri ya nzira munsi ya A1. Urumva izo zose ni innovation zo kugiranye n'ibintu bimeze neza. Kandi hano ndiko ndabona no hatangaje. Aha ni mu gikoni rero. Wow. Iyi nzu ifise ibikoni bibiri. Hariho igikoni cyo hanze gikoreshwa amakara. Hariho n'igikoni c'indani, iki n'igikoni c'indani. Kandi urumva nibi byose nk'ubizi frigo. Ivyo byose twaramushiriyemo. Iki gikoni urabona twamushiriyemo iyi ni machine yoza ivyombo. Oui. Nyirirwa yanyukagura. Oya kirazira. Aho ushiramwa ivyombo amasahani ukacufyonda ubwo nyene inyuma y'iminota nka 20 ugurura yahejeje kugira. Anko igikoni gisa neza nkuko uwe. Kiri clean. Oui. Iyi ni oven ifuru. Kimwe twavuga hanze ikitwa ifuru. Yes. Iyi ni ifuru rero yoyo y'indani. Teka ibinda nayo n'amachimni iyo uri urateka. Yes. Ushobora kugira kwatsa vandrateri bisigurika ati umwotsi uburi kurazuza ica iwurungika hanze. Aha rero uri kurateka iki gitwara imyotsi. Make se handuguma wishwa n'imyotsi kugira gute kirazira. Wow. Hanyuma iri nayo ni stove ushobora gukoresha gaze. Ibyo byose bikuvako n'utundi tuntu ama oven ibyo byose rero kujya nango myenda bivuga ngira urabyibonera the level ya quality yabo. Yes nibaza ko umuntu agerageje kuraba abona yuko ari ibintu bifite quality nziza bagushirira mu nzu ushaka inzu irimo ibintu byose urumva usanga kandi nibaza ko ciza ari mege mu bahitiyemo ari bo byiza cyane gusumba uko urumva ko muhitamwo bacishe mwijisho neza cyane nkiba urumva nk'uyu yavuze ati je shaka mungirire kwere urumva tuca turondera ibiza ku brandinga in na novuga ati ni inyubako nico gituma nk'iyi nyubako uri kurayira urabona ko irafise kurere yera muri yo bezegurika ati rero n'igikoni se bya bindi usanga amakurera vanga it's something that iyo ushitseho bitakugora mu mutwe gutahura donc nta bibazo byinshi uri gura donc harorosha exactly harorosha ubuzima atukume ngo ntiri mu Burundi uri I mean yes harahiriwe umuntu yibera ngaha no kuri pe yes hari ibintu byinshi byiza kandi by'agaciro abantu benshi barabagira amadidane kuri quality yes akavuga ati Fabrice araturatira quality yo hanze ari quality yo mu nzu bega ni quality imeze gute yes uno munsi rero bazakora ushoboye kwibonera kandi inyubako ni nini nya cyane gose ni nini ya kandi ikindi urabona nk'ubu nk'akarorero aha muri iyi salon ibindi nk'ubu tuca twongerako hari ama balcon privé urabona nk'abantu bawe ngaha urashobora kuvuga ati reka twigire muri balcon
tuganirireho ino hose urabona nk'iyi ni balcon y'abantu baba bibereye ngaha muri salo kandi urabona ko ucuronka vinzi yiza muri village yose hanyuma n'umugenzi wawe ugashobora kumwakirira ngaha muri ko muri sangira kayi cheese numva nyene ibibazo bikagabanuka yego bravo ariko muntu w'Imana gutogira ibibazo hano hantu bon uvyutse umeze nabi ari umuntu aguteye stress kwidumbukiza mu mazi uca wigira muri piscine cyangwa ugaja guterura ivyubu urabona ijya ni gym yego kandi wibuke urabona hajya kuri entre hari abasekirite nshaka ngo ngaruka kwinjira n'umutekano rero yes umutekano ni wose muri vacation ikintu kijanye n'imitekano y'abantu babizeye duhereye ku mafaranga urumva yuko ari muri banki imitekano ni wose hama kandi tukaca tuza no ku mutekano w'ahantu umuntu asanzwe aba mukora mwisunze iki mbega muragira suivi ati mbega muri kino kwezi vyagenze ukuntu buryo umuntu atizidoga ngo narabuze ikintu runaka neza cyane nk'ubu nk'iri village yose ifise full security surveillance bisigurika ati abasekirite kuri yandi nta muntu yinjira ngaha ataje ku adahawe uruhusha n'ubusanzwe ari ngaha n'umuntu ufitiye ideni urashobora kubabwira ati rizina nimwe azoza muraryumva muribwira ati si hari kandi nibereye ugakwepa rumva ibyo byose rero nayo ubundi au niveau y'umutekano wose aha vraiment nico gituma ushobora kubona nko ku mugoroba uza gusanga abana bariko barikinira ngaha abavyeyi biryamiye bari basinziriye yego kubera baba baza ati nta cyo babako nta kintu na kimwe cyo babako muri make baba baremye babona ibintu vyifashe neza bado rero ari cyo cyanyuma fab ibikorwa mu biduka ntivyigeze bihagarara n'umunsi wa rimwe nubwo abona abantu benshi hari habayeho ibibazo bijanye n'isoko makabona nk'ibibazo amajamba akaza hariya na hariya mu minsi heze ati sindaheza haca haza man microfinance duteye amahera abantu benshi amahera yacu barayamaze amahera yacu y'imitahe Fabrice aratuyogeje kandi akatumara mu bwenge bwinshi erega jela vuga ati none imbere yuko dufata ibyo byose bivuka mbega sinariko ndakora rero ni kimwe namye mvuga dufata nk'ubu nka mani microfinance nishira hamwe ririregire rihabwa uruhusha na leta aha twavuga BRB ikigega arico kirimwa ry'amafaranga abantu bashize ku isoko nishira hamwe rihabwa uruhusha na leta bizigurika ati societe yose ifise amategeko ayigenga urumva nk'abo bantu biyumvira uko n'abantu bataba bazi uko ibintu bigenda kuko nta kintu twe twaje kubaka igihugu ntitwaje guhemukira abantu ico simple as that turi ngaha kugira dushire mu ngiro ibikorwa by'uhoraho nituri ngaha kugira turye imitima abantu b'Imana rero abo barabara abantu atavyo bazi mugabo arico gituma African TV cyangwa Mr Funny kacaza kugira baronka umuco kuyisi gatubereke niyo webye bitandukanye fab mu gusoza rero ku bantu bakugwanya hageze yaho bamwe basigara bavuga ko wabivye ama miliyoni 180 bakira gute yo haje abantu amatake nkayo aba miliyoni 180 hari inkuru rigeze kumva arafata ngo umuntu wivye 80,000 uramuzana sivyo hanyuma tuce tumugwiriza incuro 5 niyatanga ivyemezo atreta nyene kure benshi bavuga yuko mwabivye ariko batarigira bitwara urakoze cyane nguvu muca mubazivye oya no ubwo icyo ndakivuge ko cyane umuntu uri kuradukurikirana umuntu wibaza ngo uvugana na Fabrice kuri Facebook bakazokwiba ntuzuvuge je nabivuze kuva kera ati hari abantu benshi banyibitiye kandi wanashaka biyibwa mugu ugasanga nizo mburakimazi usanga ziri kuri Facebook cyane Facebook hano umuntu yigeze kuva muri South Africa azambwira ariko arandondera ngo ngira ndamutware muri Australia tutigeze tuvugana aja kubimenya ku munota wa nyuma mugabo ajya kuraba ni ba bantu batwagwa n'ibishobisho kuko none nk'ubu wumvise arabo uzawumva ngo nzanza habo ngo muri Kongo ngo tuje kuzitora jewe narigeze vuga ko nkore yavunza wovuga ati basi cyagikoni urabyumva rero nkavuga ati abantu bashobora kuba bahura n'abantu babahenda baba escrow bitwa ba Fabrice si jewe ahantu no mvugisha abantu nk'ababishura ni kure ma message muri WhatsApp no kuri Instagram muri Facebook ama message ni
genda urabe wandike ko Fabrice muri Facebook Fabrice uronka benshi. profit zirenga 50 Yego. rero abantu vraiment bagire nayo ubundi jewe Fabrice umuntu avuga ngo je namuhemukiye yo mbega n'Imana yanje ubwo yo no kwisigura gute Yes. ni kimwe navuga ati umuntu wese yovuga ngo namuhemukiye akavyemeza nzomuriha inshuro zirenze indwi ivyo byose bira novuga ati erega nikijya twagumye tuvuga tw'urugendo dufise hari umuririmbyi yavuze ngo icyo tuzaba ntikirahishurwa wewe Yes. Yes, ico muzoba ntikirahishurwa ariko uno munsi biriko biragaragara biriko biraboneka mu rugendo tugenda muri Fab Homes kugira tubereka ibikorwa bigeze kuri uno munsi ariko kandi abantu benshi baragukunda ariko kandi n'abandi benshi bakwifuriza gupfa bivanye nuko hari bamwe babona yuko ari iterambere ryabo rikurikira message kuri bo Fab kuri bande ku bantu bakwifuriza gupfa ego benshi bavuga ko Fabrice vraiment no badasiba kwandika bibi kuri wewe muri mako basa n'umuntu akwifuriza gupfa none se kibera bavuga ati abandi burakimaza none wiyumvire nk'umuntu nama mvuga ati fata nk'iki gihugu giheruka guca mu bibazo by'intambara mu 97 mu 72 ukumva ngo hari abantu bagenda bagafata ngo umuntu wese yize bakamwica umuntu wese azi ubwenge bakamwica none abo bari abantu canke yari amadayimoni no nk'umuntu yibaza yumva umenga yo kwica Fabrice uwo n'umuntu canke ni daimoni ni daimon uru barike vuga igituba mvuga ati wewe ni umwe nawe mvuga ati nukuri intuntu yo mwica uko ikintu cya mbere Fabrice adatinya n'urupfu nimba ari ikintu cya mbere jewe umuntu atoza nkangisha n'urupfu kuko uwo muntu nimba ashobora kuba yogura urupfu uru nzomutinya uko nzovuga ati umuntu niyanyica sinzomuronka imbere y'Imana ako niyo yoza kanyica nzoja imbere y'Imana nambwira Imana ati Imana ndindira wa muntu agenda ryohegwe akora ibyo ari byo byose mugazoza ce duhagarara ce ndo nkubona agiriza erega gupfa ni kimwe kwicwa yaba abantu bazi yo kwicwa harimwo biraryoshe harimwo inyungu none ntuburose uzo kwagiriza erega urize wicwa kedurabe Kayini ntiyishe Abeli none ntiwabonye ko n'amaraso yiwe yaciye atangura kumuhuma bisigurika ati rero iyo urinze wicwa muri iyi si turimo menya ko burose ticket yo kuronka ubuzagiriza imbere y'intebe y'Imana rero novuga ati ni guhanura abo bantu bose baba bafite ibyiyumviro by'ubwicanyi niyo yoba ntawo nikora niyo yoba ari yinde amaraso y'umuntu arahuma urabyumva kandi arahumira ntahumira hakwisi no mwijuru bisigurika ati uwo wese yoba yiyumvira usibye Fabrice uwo ari we wese yoba yiyumvira gukora inabi byo kwica umuntu nicyo cyaha cya mbere kitari cyo mwisi gusa kiri n'inyuma y'ubuzima turimwo bisigurika ati twategerezwa kugwanira igitsibo cy'ubuzigingo budahera ico nacyo ahubwo no gukora ikiza wabona umuntu akosheje ukamukosora wabona umuntu avuze nabo ukamukosora wabona unaniwe ukamushigikira icyo nicyo kintu cyonyene gishobora kuguha ubugingo budahera n'inyuma y'ubugingo turimwo Yes, tujane rero muri Fab Homes to Airport kugira ngo turabe ibikorwa aho bigeze kuri uno munsi. Let's do it. Yes, nkuko bona rero ubu turi muri Fab Homes to Airport. Ni inyubako ziriko zirubakwa ku ikaburimbo rija ku kibuga c'indege. Fab, twishikiye mu kibanza nyezi inyuma y'amezi 3 ariko ibigomba byamaze kuduga. Urakoze nkuko ubibona kuri Fab Homes to Airport ni muri Miriware bien sûr. Urabona nkaha turamaze kuduza amafondasiyo atari make hanyuma ngaho hari hinzu twaciye twavansa n'ingoga kugira tuyihejeje kare abantu bashobore kuza barabona icyo twokwita ama display nimba ari amakaro abarimwo nimba ari utuntu baba bashaka bashobore kurabira kuri iyo ya mbere turiko turikukankana other than that ngira ubushize muheruka ngaha mwaravyiboneye hanyuma ngaha rero turashiramwo ubuhinga urazi ko twari twababwiye ati n'amafondasiyo tugira aratandukanye kuko nk'iyi fondasiyo urabona iri ku metero hafi imwe n'igice unahereye kuri surface bisigurika ati ngira mwarabibonye ubushize ko twimba
ivyo twokwita ibirato canke amasemeri yayo ari munsi cyane. Ibi rero twariko ni bimwe tubabwira ati ngaha niyo amazi yotera wowe uburisiri kw'inzu yawe atakibazo, kuko nk'iyi si yose urabona twarayidugije, niyo wabona surface y'ibarabara riradugije, no ngaha rero tuzoca dusubira tuha compact kugera ngaha, iyi si tuzongera tuyiduze kugera ngaha. Ivyo byose rero ni bya bindi abantu, hari abantu bama bumva muri miriware ngo amazi, tukababwira ati twibyo twabitoreye inyishu kuva kera. Ego ya murije kuraba rero ni nyubako ubona go deja zatanguye kuduga nyuma y'amezi 3. Fab ibikorwa ntivyigera biryama, bifite ngo vyakwamye ngo vyagize gute banga family. Erega ibanga ririmo ni iga projet yawe neza, hanyuma urabona kujya twabwiye twe tugira ico bitama off plan purchase, bisigura kata y'amazu saya ubaka hubwo n'abakiriya ba finance ya mazu. Urumva ivyo byose rero biri mu bintu twe bica bidufasha. Nayo ubundi nikijya twagiye turavuga, erega nibikorwa bitanga akazi ku bantu kandi nibikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Urumva uko tugwiza ibikorwa niko ubushomeri bugabanuka, uko tugwiza ibikorwa niko iterambere ry'igihugu rigenda riraba neza kuruta. Rero urabona nko ngaha nk'aya n'amafondasiyo y'amazu twatanguye kujya twabikubwiye, nayo ubundi urabona izi zo ni za mbere ziri ijya ni display house. Aya rero ari mu bwoko bw'ama VVIP. Hariya turafise ama maison de ville, turafise ama semi detached, hajya turafise apartment. Kimwe navuga kare, uwo muntu wese atagize amahirwe yo kuronka muri Fab Homes ya mbere, umuntu wese atagize amahirwe yo kuronka inzu muri Kamenzi Burundi, iyi niyo chance yawe. Izo ubona zimaze kubakwa tubaze gutangura zaraguzwe, izi zifise abakiriya. Rero mugabo harimo ibibanza dufite ngaha dukurikirana ikibanza ciwe ni kiriya canke hariya. Ego nayo ubundi izi zose zaramaze gufatwa. Inshuti yanje gira vuba, waradeje ibibanza bisigaye ni bike cyane ugereje kurabane hariya na hariya nkuko na hariya inyuma no kuri iriya kote. Ikibanza ni kinini ya cyane gose, ni kinini ya cyane gose. Aha naho turi ngaha tuzohashira piscine, tuhashire gym tonic, tuhashira aka jardin abana bakinirako, mini bar ushobora kwakiriramwe abashitsi bawe, ibintu byiza cyane. Nakubwiye ko ngaha turi ku kibanza novuga ati nico, je no kwemeza ko ari kibanza kiza cyane cyambere mu Burundi. Maybe novuga ati mu bibanza tumaze kubakamwo ngaha muri miriware nico cyambere kiza cyane, kubera urabona ko tuguruye kugira ubone access. Rero kugira ubone access ngaha urabona ko iri ni barabara ry'ikibuga c'indege. Piste y'ikibuga c'indege igera hajya, indege igurutsa bari uri ngaha wosezera barakubona. Kandi ibandanije uko iyiza gukatira no muri Lake View Paradise ucuhabona, kuko urabona muri ville ngaha urabona iyi view uzobona wewe wibereye ngaha mu nyubakwa yawe, urabibona. Nayo ubundi urabona ibindi dukora nk'aho imbere ya village twaramaze gutera jardin, twaramaze gutera ibiti, amashugwe twarashizemo uburyo hazohera ibiti vyaramaze gukura neza cyane, neza cyane. Ubuzima bwiza, umuntu yafise amafaranga abakeneye kuba mu buzima bwiza. Hano kandi namwebwe muri mu bantu bashobora guhitiramo umuntu kwa mu buzima bwiza. Ibaze yobera ngaha ahera yabikaburimba hori. Ngiryo umuntu ushaka ntamwerekeza kwa aeroport, urambwa ati injira rero ni ushaka tambuka, ati agende n'amaguru bukewe. Muri make Fab Nation yaje korosha ubuzima bw'abantu bakeneye inyubako, yaje korosha ubuzima bw'abantu bakeneye inzu nziza. Bari barahemukiwe se tu aba diaspora, barahemukiwe cyane gose, bahemukirwa n'aba engineer, bahemukirwa n'aba brother, aba uncle babo barungikiye amahera yabo kugira ngo bashobore kububakira inyubako zabo. Mugabo no munsi ntitucumva intaheze abantu bibwa cyane gose. Uburi mu bantu baje guhagarika ubwo erega ni nayo ntumbero yacu muri Ubaka Nation Group. Ni kiri muri bimwe byatumye novuga ati Imana nyene iduhiryo yerekwa. Rero urumva nk'ubu hari témoignage y'abantu nyene baryoherwa, aho n'abantu bavuga ati jewe inzu yanje ntuzonavuge ko hariho, ntuzobivuge ko ndimwo, kugira bene wacu ntibahave bandira imihari ngo sinabaciyeko.
bivanye n'ukuntu ngo baba sinabizeye. ngo sinabizeye Ego. bivanye n'ababa barahemukiwe canke n'abatinya guhemukirwa Ego. rero Ubaka Nation Group yiyemeje kuba inyishu y'abo bantu cyane cyane aba diaspora bakomerekejwe ku mitima mu kwibwa amafaranga yabo muri aya maproje y'inyubako. Ego. Yeah. Yes, ni projet nziza, ni Fab Homes 2, inyuma ya Fab Home 1. Ushobora kuba utaronse amahigwe yoga bashobora kuronka inzu muri Fab Home 1. Ariko muri Fab Home 2 amahigwe ntagucike nshuti. Amahigwe ntagucike kumbure kugira nawe ushobore kuronka inyubako nziza kandi yagutse, inyubako kandi yizewe. Wabonye bimwe mu bikoresho biri hariya anya. Eske harandi hantu ubikura utaciye muri Ubaka Nation Group? Nahandi hantu rero ugomba kwizera kubera ko batanga ibintu fise qualité, ibintu kandi birimo no kwizera. Uko hari abantu bari amafaranga menshi. Abantu bari amafaranga menshi kandi nawe we ubwa mbere bigitangura abantu benshi ntibakwizeye. Nibyo nizijya mpanuro nagiye mvuga. Yeah. Iyo uri kurakora ikintu cy'iterambere ugashiramwe ubweswe ugashiramwe ubujyaga n'Imana ikikuvuma gutera imbere ntibikunda ariko yo ugize Imana ukizegwa n'abantu iyo ni save no mu ijuru ushobora gukoresha mu kwinjira ijuru. Straight forward my friend. Ego, yes. Yeah. Isoko nkuru ya Bujumbura, yes. Lakeview Paradise, Fab Homes 2, kumashugwe iz'abantu bari privé byose biriko birubakwa nta gihugu na kimwe kirigera gihagarara ushikuno munsi. Barundi benshi kuko tutigeze tumenyera cyane abantu bazana amafaranga ngo bashobore gukora ibintu byagutse nk'ibiinya canke ibikorwa bitanu bigire rimwe uko ni nama kwace duca umugani mu Kirundi ati nta utera imigeri ibiri ngo nibikunda ariko usika utera n'itanu kandi mu Kirundi bavuga ngo amase ya kera ntagiho mu rutaro yesigure kati hari imigani imwe uzokumva yari y'abakera nyene ubu nukwandika amateka cyane nikijya nguma mvuga abantu tukiri bato abajene bo ngaha mu Burundi turi muri position yo gukora miracles turi muri position yo gukora ibitangaro atahandi byari bwaboneke ku isi mugabo mu kubikora irifo yuko turengera ibidutandukanije irifo yuko dushigikiranira nk'abajene irifo yuko tubona kure ko tugira Imana uburongozi leta yari kabituha agaciro nk'abajene ubu none tunaniwe tuzovuga ngo twananijwe n'iya kabisa urabyumva nikijya mvuga ati ni kwa kundi nyene uzoca usanga twishwe n'intuntu kandi amahigwe yose yari twari tuyafise none kugira mbe nkure ndiko ndakora ama project nkaya ari mu mamiliyaridi wibaza ngo Imana yandemye neza kukurusha wewe oya twese turi cyo kimwe. Yes, turi mu gihugu abajene benshi bagerageje gukora amateka kwa Gasore n'abandi ku myaka mike cyane gose bakimara gukora amateka bari bamaze kugandagurwa uno munsi na wewe ku myaka mike yawe nkuko wabivuze umaze gukora ibintu bidasanzwe abantu Burundi benshi bafise ubwo no ma commentaire barakunda kubigaruka ko n'ubundi azera babivuze ati kuri Fabrice agwiriza umutekano. Urumva umwasi wa mbere w'iterambere ryawe n'ubwoba, simple as that. Wewe ugashira ubwoba mu by'ukora imbere nta ntambwe ni muzotera. Abarundi nabo twarateye intambwe twaramenye ubwenge nose nakubwiye ko abicanye yari amadayimo none ubu hari umuntu vraiment uvuga ngo agiye kwica ubundi ngo ni kubera ariko arakora none nk'uwo muntu uzorabe novuga ati kujya nagenda bivuga nta murundi genda ashobora kwemeza ko ata murundi yoba yovuga ati ndahagurutse ngo ngiye kuzimya ubuzima bw'umuntu ariko arateza imbere igihugu uwo nawe ni bimwe namye nkubwira ni ya madayimoni nyanka Burundi ni misega abo nabo je mvuga ati nukuri ntabasigaye ntabahari ufite abantu barajiju mubona bagutuka kuri Twitter no kuri Facebook oyerega bajya sabantu bajya sabantu n'abadayimoni yego mugabo rega kuntuka ni kimwe kunzinzikariza ubuzima ni kindi erega kuntuka ari wewe wese afite uburenganzira canke gukritika ibyo nkora uwo ari we wese abifitiye uburenganzira mbega Yesu muri biriya bihe hari n'umwe atari yamenye ko ari umwana w'Imana genda urabuko ibyo bamukoreye none nka jewe bantutse nka cancavura canke ngiri no bandinde ibyo rero nibisanzwe umuntu novuga ati aribo ndiko ndavuga ati bimbura kimazi ni wa muntu ashobora gusinzikariza ubuzima bw'ubundi
just kubera ariko arakora ibyiza ego aho ubundi gutukwa canke kuvugwa urumva ibuye novuga ati igiti cyamye icyo giterwa amabuye. Yes, ego yes, message ku bantu bashaka iterambere ry'igihugu, message ku bantu bakunda igihugu cacu, message ku bantu bakunda Ubaka Nation ndetse na Fabrice Manirakiza. Message ku badukunda, ku bakunda ibikorwa byacu ni urugendo turimwo n'urugendo rw'amateka. Nikijya mvuga tubungeza yaho mvuga ati nimba nkuze umugambi sindondera umugambi uzanira inyungu Fabrice gusa, ndondera umugambi uwo ari we wese aza kubonamo inyungu. Biroroshe ko isoko rya Bujumbura naye kuvuga ati reka nigire ndondera abo bakatariyeni cyangwa abari bo bose bahamahera jewe jenyene, mugo urumva sico kindi ku mutima. Jikindi ku mutima no kugira uwo ari we wese aciye kuri African TV akabona atamotivate ashobore kugura uwo mutaha umwe cyangwa imitahe 10 hanyuma nitwatera imbere duterera imbere rimwe. Icyo nicyo jewe kindi ku mutima, ari naco abegwa gasore yaturaze, ari naco bajya ba Traore bariko baragwanira, ari naco rero beshi baba patriote twese kandi si jewe gusa na wewe twese turimo cyo kuvuga ati duteye imbere dutera imbere twese. Dushire ama institution nkajya ama microfinance abashaka udutahe bagende baronke imitahe baronke access to finance. Urumva ivyo byose byorohereze twese hanyuma dutera imbere mu rukundo n'ubukomezi. Yes, dusozere tuvunira akagohe abarundi. Wamwe bivuga kuva kera yuko mutazanye amafaranga yanyu abakatariyeni bazozana amafaranga yabo, none rabo bamaze gushika mu Burundi kandi barase kwirabira igikoko. Ubu n'ubutumwa ku barundi bibaza ko bogira kuko mwanya n'umwanya mukangushiramo amahera abandi barayazana bitereye. Yes, Fab ndagushimiye cyane ku mwanya cyo kuduhereza, muraza ko abarundi benshi bagukunda banezerewe cyane gose ikiyago canyu ingene ushobora uri kurakomeza kugira ngo ubake societe uhana kazugwaruka. Yes, merci beaucoup abakunzi African TV bose dukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumpera. Asante sana.